umubano wanje nawe love muzika wagiye guhinduka nagiye mu rukundo na gusto hanyuma maybe abantu nivyo bashatse gufatirako Fernando ndamwemera sana muri iyi ntambara zo kugwanira zoba soja I'll be your lighter. Hello everybody, what's popping up today? I got body in the mix from there, Mambo's comedy fan boy. So no musi nabazini exclusive kumuntu biri kubera vuga hagati muri mvyi Sharon hamwe na we love music ndavuga DJ Fernando ndavuga Melanin boy Gusto. So imbere ya byose ndabutse mugende kuri YouTube channel yacu mu Rwanda mugire subscribe, mugire share, mugire like na ma comment yose tuba tuyakeneye. TikTok ni BATV, Instagram ni BATV, Facebook page ni BATV. Ndane misoko dufise ama service atandukanye abantu bafise imanza unashobora kuza tukabakorera ibintu byiza. So this Sharon no mu diaspora ariko twagerageje uburyo bwose tumubazanira, turamubaza ibibazo, turamuganiriza kugira dushobore kuronka umuco ku bintu biri ko biramuvugwa ko no kuri we love music. So nkuko beshi twari tubizi, nkuko beshi mwari mubizi we love music, twari tuzi ko bari muri DB music kwa Don Bright ariko Sharon we akavuga ko yaba managing. So twarashoye kumubaza yaba managing mu buryo ubuhe, mbega umubano nawe na we love music bwana umeze gute, ni mu mumvirize. Okay, so nkuko mbajije ati nara managing we love music alors que moi munsi ko bari muri management ya DB music. Novuga jewe nabafashe bavanye na DB sinigeze like ndabafata before canke pendant ngo canke kuvuga ngo hari partnership narifitanye na DB. No, nabatoye because bari bavuye muri DB and then sinashako bajyanye kazi kamano zabo. Donc je les ai aidés yo kugaruka as we love muzika. Bagiye kuvana mu nyene après bagatandukanira nijewe twayitanguranye hama umubano nafitanye na we love muzika wari strictement professionnel. Eko ikindi kibazo twashoboye kumubaza umubano wiwe na we love music woba watanguye guhinduka ryari, navyo murashobora kumwumviriza ivyo yashoboye kutwishura. Umwana wanje nawe love muzika wagiye guhinduka après ubwa mbere donc nkuko navuze donc nabafashe bavuye muri DB music hanyuma ndabafasha kuza nka we love muzika bahereye kuri EP yitwa Block Famous nkuko abantu benshi babonye nashoboye gushira hanze ku rubuga clip twari twarakoranye ico gihe. Nuvuga ko imigenderanire yatanguye professionnel surtout yatanguye kwanka après ya shooting ya clip ya Block Famous parce que à that moment nabwo bashaka ko ndababera manager ahubwo bashaka ko ndababera un partenaire bakorana et on était supposé donc faire 50% mu ma projet yabakenewe and then kuri ya projet nabwo bashoboye kuzana uburyo bwari bukenewe ngo dushobore gukora igikorwa ciza nkuko bamwe bagiye barabinegura bavuga ngo ijya clip ntabwo yari professionnel. It's because nabwo yabaye shot no mu professionnel because bari suppose kuzana umu director wabo bace bakoresha umu director wa dokote jewe nari narashitse ku ruhande in case of ego. Zaravuzwe cyane ko mwisambuka ya we love music umuntu abifise mu ruhara runini cyane ko iyo bari Sharon navyo yaraduhaye umuco aratubwira ingene vyagenze ingene bimeze. Oya naravuze yuko ijya yoba yabaye nka analyse ya Dumba basé sur ijya uje kirasohoka donc abantu benshi bagiye gutahura ibintu ukotariko parce que bariho live nagiranye na Dumba iriko kuri Instagram yanje twagiranye dimanche donc narashuye ku mwanya donc gusigura donc la relation ya comment naratanguye kumenyana na we love music and then turashamo mu nyuma ibintu byuko gusigura ko donc mu nyuma donc novuga tumaze kuvana muri entertainment muri management donc nagiye mu rukundo na Gusto hanyuma maybe abantu nivyo bashatse gufatirako que peut-être hoba harabaye ibintu byo gufuhiranira entre Gusto na Fernando sur moi muga ya niba twatari vyo.
twarashobora kumubaza kandi ko iyo bafitaniye umwana na Melanin Boy nkuko benshi bariko barabivuga ko umwana afise aho barimwo umwana wa Melanin Boy navyo yaraduhaye umuco kuri ico kintu. Oya, umwana wanje mfise ntabwo ari umwana wa Ghost. Ntabwo mfitaniye umwana na Ghost. Indirimbo Missing Heart ya DJ Fernando aho mubona yuko yanavuye no ku rubuga rwe rwa YouTube yayikuye ko twarashoboye kumubaza ko yoba yaronse credit kuko indirimbo yanditswe na Sharon ariko iririmbwa na DJ Fernando. Twarashoboye kumubaza rero ntimbega DJ Fernando yoba araguhe credit. Affaire ya Missing Heart iri compliqué parce que wayiririmbye yashatse ko compliqué. C'était simple. Donc il était supposé kumfasha mélodie parce que Fernando ndamwemera sana. Umengo sana ku kintu cyitwa melody. Number 1 one bose jamaze kugendana nawo. Babaririmbye nta muntu numwe ndabona afite melody nkita Fernando. It's just crazy, remember? It's crazy. Donc Fernando yaratoye amajambo yanje atari ubucansavye hanyuma munyuma ndabimenya ko yatoye muga yari yaramaze gukora clip na audio biri ready agiye kubireleasinga yanageze na promotion amandavuga okay ndeke kumwicira muga ndamubwira look ko afasha amajambo kayaririmba it's fine muga ndibaza yuko nawe ucuza ukama paiement en retour ya melody nibi natashoboye gushima gukora donc yahisemo kufuta indirimbo kibuga ciwe ubwa mbere ama bwa kabiri ngo ayifuta kuri page ya We Love Muzika muga imbere yuko biba nkuko nari naracenga kuri televiziyo ndavuga ati ni nasuya mu inyuma nzotera copyright indirimbo nabanje kwitora copyright arananyigera arambwira ati ndagusavye bisubize ko ndayisubiza ko par surprise nzamona la yayifose donc sinzi rero icamo utumye ayifuta muga nibaza ko ari vyiwe kumenya. Mu bindi twashoboye kumubaza twaramubajije bega Davina na Renate na Sharon abo bantu baba bapfiki. Davina, baby mama, I love you so much. Renate, I love you so much. Nuko nta muntu numwe dufike no muri bo nibaza ko nabantu basanzwe be expressinga ivyo bumva bikajibura nako nanje mvugiraho nabo bakavugiraho urumva tusanga habayemwe kantu ko kwishurana muka nibaza nta kintu na kimwe mfitaniye chill beef n'umwe muri bo canke tunavugana neza iyo tutari ko turaterana amajambo kuri social media. Baby mama wanje sishaka kuba mfise ikintu ndamuhora vraiment guy she's supposed to be a baby mama hanyuma agafasha one way kudumuzi kuryoshe hama Renate suppose kuduha bijya bifufu vyiwe byo kuri social media nyene akatuvuruga nyene ko atatuvuruze niyo babaye Renate nta kintu kimwe dova muri bo hama nabantu bavugiraho nanje ndumuntu mvugiraho hanyuma abantu mwace mu nmengo ni beef mugani baza ko babaye kuyaga muri style yacu kuko twese mengo nta numwe yorosha muri twebwe muga I love them, I love you Renate, I love you baby mama eko. Nkuko mubizi Sharon aheruka gusohora indirimbo yiwe nshasha yitwa Sake of Love. Twarashoboye kumubaza nti mbega Bez urimo muri kino gihe yafashije iki indirimbo yawe irikifasha iki indirimbo yawe mbega ubu indirimbo yawe igeze he kubwiyo Bez? Ngo muri intambara zo kugwanira zoba soja I'll be your lighter. Novuga beef ndimwo ntabwo nta namwe huje na Sake of Love ahubwo yaratumye Sake of Love. Ego c'est vrai yaragize donc ego vraiment yarateye imbere no kuri naranose mama views menshi mwanya muto muga novuga ahanini I grow as Sharon abantu baragiye kumenya Sharon d'abord Sharon ninde you know hariho abantu baza akoze dirago bakaci bashika bakaci basangana n'umwana qui est talentueux uvyumva yandika ibintu bitandukanye yandika amapoeme ni kintu nyene ciki bebe supu nyene cibiringa nyene ciki baje nyene mugoromba abantu bamwe baragiye baratahura yuko hari ibintu by'amabeef nyene babiri atane nyene bitabikenewe ko binjiramo muga I think I grow as Sharon plus que juste go promotinga indirimbo ya Sake of Love kuko Sake of Love nibanza ko ego vraiment entre parenthèses buzz créé ou bien non créé nukuri
c'est en général, c'est pas seulement qu'on dit ngo cyangwa kugikorwa kimwe kuko ndabona n'ahandi bararaba social media posting ndabona yuko ibintu biri kubera avancer ego vraiment I'm so glad kuko ikintu kitakwishe kigutuma ukomera so thank you to my haters bashize ku karubanda. Bakuzi ba BTF ibi nivyo bibazo twashoboye gutororokanya kugira ngo dushobore kumubaza Sharon twafatiye ku byo bamwe bariko baribaza twafatiye ku biriko biravugwa hama abari byo dutora tumubaza kugira ngo twese turonke umuco abadafise umuco baronke umuco w'ukuri uvuye kwa nyenevye kwa Sharon. So turabakunda cyane, ciao ciao.